Sauda ni Sauda uyu no bojene baza ko ibintu vya Sauda atari tuguma kuvugira ngaho kuma genda bivuga Sauda turamuzi ni umuntu maze kutwereka imbere ya kamera avuga ati uyu uheruka kumubona mu kuri kamera hajya Sauda Sauda bakoze banyishu media ara umudada AKES yazaye muri ry'urukundo kandi karatepese wagatepeteshe achana na wewe mtoto sasa nimfanya bunga uratsuko bakufunga Sali wakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay njyewe ntare Jesus Carmelo nifike Dani vipi safi msalimie basi mwishamba ry'urukundo nyene wewe kawaida so bakoze ba INYISHU media uno musi je numvise AKES DON ngo yagiye mwishamba ry'urukundo kuva ryari AKES DON none we wahagiye kuva ryari uja mwishamba ry'urukundo we wahagiye none kandi rero nari wenyene sayo ni nani Saudi mambo uko bien uko bien cha AKES DON mwishamba nyene Dani none we ntayo urimwo je ndaririmwo jiri shamba nkunze kuza kuvumburira y'abantu iri shamba barariza bakunze ba INYISHU media nawe nivyo vyakuzanye twakuvumbuye no munsi ni bivyo vyakuzanye nzi shamba ry'urukundo rega abantu tugizwe n'urukundo kandi uri kumwe n'ishami none arico bitwaye ndi ushaka kumenya AKES DON muri rino shamba wazanywe n'ibiki jewe nojanwe no kuvuga ntendeka kumukamera kwanza sasa bobo nukate kamera je nazanwe nazanwe nivyo nazanwe chelele mazalo AKES DON je shaka kumenya nibihe bintu vyakuzanye muri iri shamba bro turi mu bikorwa vya misi yose Mbwa bavuze ngo twari twenyene hari staff kwiriye nga staff kwiriye hehe bro hera bamwe bariko barubaka hari urukurumba hari none jayo nga muri rishambi zisa jayo ni kenda urukurumba ikindi naco nibaza yuko boss wanyu aho mugenda hose arahamenya bahebiya kandi ari nawe asanzwe akurikirana ibikorwa byanje ico ni ikintu cisiguye tu direct ni boss wacu no yacakubarira ati AKES DON uzoza uraje hariya muri rira shamba kandi urafise nawe nyarafise akageso k'abademu navyo narinzi navyo waruzi rero kuvuga ngo dukeneye gukora igikorwa kanaka gaca avuga ati tugende kugikorera ahantu kanaka n'ibintu vyo muri babiri kumuza najabutse muzazi numvise AKES DON yajanye n'umudemu muri rya shamba oye subi ita muhamagare nta uhari muhamagare ino hose nta muntu numwe ariyo ni shamba gusa kandi ni mwijoro AKES DON waje kuroga oya wewe wabimenye gute ko turi ngaha je nanje sigaye nigira umuvumbuzi okay wewe wabimenye gute ko turi ngaha iri shamba je sanzwe ndariyize naracungishije mvuga ati umuntu uzobona inje hari turi mwijoro sivyo wewe wamenye gute ko turi ngaha mwijoro ni ntare ni shamba ntakantumva none wowe uri ntare Nendi ntare rero twavuga yuko ari imbwa yo mwishamba ariko azotura kwitimbwa AKES DON kari mwishamba imbwa yo mwishamba ni sawa AKES kari mwishamba nawe rero umviza nakubwire Bwe kuba wabimenye no kuba ko hari ababikubwiye petete. Habe turabaza umudemo kandi. Ngo je tuza umudemo naye. Oya wabusanga uri kumubaza ibintu bidakenewe ntiharagira ko tumushirimira kamera, ntiharagira ko agira ivyo avuze ku ma media tekana. None we wamuzanye ngaha kugira kandi kambaya akabutura. Hageze. Mbona kuvara pantaro basi. Kamurote njo bie kuneshimie basi. Yego nakubaza. None Sauda nawe bimeze gute? Sauda ni Sauda uyu no. Cyangwa ni wazo gusubirira Sauda. Boje ni wazo ko ibintu vya Sauda atari zo tuguma kuvugira ngaha kuma. Genda bivuga Sauda turamuzi ni umuntu maze kutwereka imbere ya kamera avuga ati uyu uheruka kumubona mu kuri kamera hajya. Sauda. Naramubonye n'umuceri nariye ejo niwe ya hotel. Biriya nivyo umuceri imbere ya kamera bro ariko ari nk'umu presenter. Uri wawe kumubona nk'umu presenter cyane. Atiri waramwirukanye. Oya ivyo mutazi ni vyinshi ahubwo rero bajewe habe basi chama telefone agasuguru nawe nyene naze nga anye so mu presenter weruka kwinziza nawe nyene ndamuzana nga anye kubera ibi bintu bitera sister vipi ngoja kaza tuongee unaona kamera hiyo acha niongee na demo oya arasho kuvuga ibintu bidakeneye ko avuga inge kwanza manza kwanza uzana mikrofone siwezi kupatia ndani nakubaze kwanza
canke je ndamwibara ni mwayipori okay vipi sasa kusa niko bera kiri sasa mwishamba n'umukobwa ngaha reka tuyifate twese urambaza ndakubaza ni mu muziki mwaje kuririmba umuziki barawinjiramwo kozere yawe kitaragira rero 31 muri rishamba vipi turi mu bikorwa bazobibona abantu bazobibona kandi ngo mwako nabikubwira hataragera niyo mpamvu ntagomba ko nabonye umuvugisha ntabasanga ariko aravuga ibintu ataragira kwavuga ariko rero Dan je rero je shaka tuganire nyene turi seri abantu bose nsanga muri rishamba baranzungurutsa bajya nibo jewe ndijewe bazi ivyo wanje je shaka ndakubaza ikibazo kivuga uko muri rishamba n'uyu mukobwa aya masaha turi ngaha kumva zakazi nyabaki akazi nyene kiwacu akaye uri umuririmbyi akazi kiwawe canke uri umunyanyuzi ugomba kuninda kuvuga akazi k'uya mukobwa cameraman vipi nawe tumone udemu stulie batoneshe udemu hapana fisi bisusu Dan Sitiari karamusumba Saudi maguru cameraman shiranga ku maguru arabasa maguru ya jone mina warabasha tulia raoni ntege Dan ushafanya abi tulia reka tubandanye turi sivyo kandi wambaye no mwitandiro oya waje nyene iki gikorwa nyene igikorwa nyabaki kuba turiko turakoresha afure muca mwambara ibintu vya noire none nk'ubunye umbona muri rishamba kwanza nta no guhabuka Sauda ibi bintu ndabiguture nta problem yego nta nubwoba wumva ufite bazi ikintu kibi nuko umviriza kwa nta bintu by'ibikoko ikintu kibi ni kubufisa ikintu wowe nawe yagiye aboga babidudu ibikoko nyabaki ibikoko nyabaki Dani ntwari kumujana basi ibikoko biratinya abantu kumujana basi mu hotel unamaliza kipindi anyu no musi ko twakuvumbuwe abakunzi ba inyishu media abakunzi ba inyishu media yaje kutuburira indero turi mu bikorwa baburira indero aho mwayiburi nibiki ko mugira mwiruke hinyo inyo kwana cameraman atkakimbi hari ibikoko acha kwanza Dani none uraza amateka kwanza yirishamba ibikoko biri just ntavyo nzi nakubwiye uko manager niwe yanzanye inde babi yake boss waje niwe yanzanye aho ni kubice ni kuruta mubona ngaha hapa yiko hakuna nta numwe ahari ari ngaha acha bongo bahe baby yake nari no ngaha anye kuri no muzi sawa urakoze rero cyane oya nkoziki tuzosubira hanyu narabona ujya mudada ataramvugisha ndamubaze umubaze iki bro ntiharagi mbisa rero ndamubaze oya Dani akiri amayi utayizimisha wabonye kwizimisha urabizi ko shwana rimwe yego ndabizi niyo mpamvu nakunze ko dushwana mugabo nawe nyubahiriza sivyo nawe nyubahiriza ndakutekenya basi cameraman tubifute ikintu cyambere bifute kamera ikintu cyambere je mfatisha abantu no kubadigadiga uzi uko digadigwa ntushire hamanya uko digadigo mudada bazi oya cameraman acha ibyo bitu acha ibyo tumutire ndakutekenya Karmelo ndakudigadiga unekenya je umuntu adigadigwa je nitwumvika nawe ndakudigadiga oya je sindigadigwe usawe cyangwa mudigadizo ujya mudabi udemo bakoze banyisha media ara umudada AKES yazaye muri rishamba kandi karatepese wagatepeteshe Dani ndakutekenya we ndakutekenya ndikurarira amaboko reka demo wakadigadigeze tane okay abakunzi banyisha media turabaha ibikorwa byiza cyane ntarambumburiye mu ishamba mwitege kumva ibintu ndakura basi none mwitege kumva ibintu bikaze biryoshe uyu nawe ivyo murabizi nta gitangaje kirimo urumva fresh tu ni fresh Dani acha tunikuongea radio achana na wewe mtoto sasa mfanya bunga Ratsko bagufunga ivyo atambie piga unga Ratsko bagufunga mwayipo ahuja mugomba kutugirisha amakosa hari abana badukurikirana hari abantu bisone badukurikirana ibiganiro byacu no muri presidence birashikayo mu kirimba birashikayo urumva birabona abategetsi batandukanye amagaza muri kumaza ikibazo nk'ico bro jeje ntaco showe gusubiramo ntaco showe ico kintu wambajije ntaco showe gusubiramo for sure no je showe gusubiramo ibintu nk'ivyo ubonye ibintu bidutesha agaciro turiko tuvuga duti amajambo uri kuravuga ati turi mico nakaranga by'u Burundi mico nakaranga by'u Burundi
en plus yavugira kuri media onye tugenda wenyene kukavyetinga ugapostinga uri kuvuga ibintu sasa n'ibintu bigaragara Dani uriko uyambikisha inyabati ibintu bigaragara kubera ko ufisi wawe ariko muri rishamba nikunda guhonyanga kandi sinikunda guhora ubusa ko nikumvuga ivyo wavuze uriko urantambukira nikunda guhonyanga urumva hasi nawe muri rishamba Dani dekurira basi Mike basi nganiganira abakunzi banyishu media Dani tumusanze mwishamba ry'urukundo mwakoze kudukurikirana ivyo yavuze twamuvumbuye mu vyihangane tupavyihangane muri rishamba vraiment Dani Bobo twigire ni ona jama This is AKES DON. Just kubisa yuko itariki 31 tuzohurira kuri Nueva Vista ijoro ryo guheza no gutangura umwaka. Ni AKES DON. Nzoba ndi kumwe na New Life DJ ariko kandi tuzoba turi kumwe na band isanzwe ihavugiriza karaoke. Uwo munsi ukwinjira azobara amahera gusa maki VIP ibihumbi 10 mu kibanza gisanzwe ibihumbi 3 tuzoririmba kugezaho abamarayika bo mwijuru bavuga bati AKES DON araririmba